Ndi nitekana umunezero ndasubiriye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza amakuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira muri komine Rugombo umupolisi yafatanywe itonga ariko yiba ibitoro kuri sitasiyo umupolisi mutoya wo muri komisariya y'igipolisi ca komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi yarafashwe mpiri ariko yiba ibitoro muri sitasiyo iri ku mugwa mukuru wa komine Rugombo n'abakozi bigendereza mu ijoro ryo kuri uwa 13 rishira uwa 14 Nyakanga 2024 abanyagihugu bakaba basaba ko haba ibihano kuri uwo mupolisi ndetse n'abo bafashanya uwurongoye igipolisi muri iyo ntara yemeza ayo makuru hakamenyesha ko amatohoza y'ubutungane ari karaba ivyo bikaba vyarabaye mu ijoro ry'uwa gatanu rishira uwa gatandatu no kuvuga igenekerezo rya 13 rishira igenekerezo rya 14 Nyakanga vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi Gitega imbonerakure zirakora amabi ntizihanwe kuwa kabiri Nyakanga 2024 Vitali Ndabemeye yarapfiriye ku bitaro vyitiriwe Umweranda Tereze vy'Igitega hagati mu Burundi yari yenjijwe ibitaro inyuma yo gukubitwa cane haranakomeretswa n'imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD kubwa babibonye abamukubise baracidegembya kandi baramenyekanye abanyagihugu baragiriza urwo rwaruka nyene gukubita cane uwunguruza abantu kw'ipikipiki mw'ijoro ry'uwa 9 Nyakanga ayo mabi uko ari abiri akaba yarabereye ku mutumba Rukoba muri komine n'intara ya Gitega kuwa 18 Myandagaro imbonerakure zarahagaritse Vitali Ndabemeye w'imyaka 35 bamwagiriza ubusuma baramukubise gushika aho atubwenge hivyo akaba ari ibivugwa n'ababibonye vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi Bujumbura umuriro warigise isoko usiga imiryango mu kangaratete kuw'Imana wa 15 Nyakanga 2024 wabaye uw'Imana mubi ku bantu bakorera ibikorwa vyabo mu gasoko ko muri karitiye Mutanganoru mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura imiryango myinshi iri mu mwiheburo nta handi bari bazeye ubuzima hatari muri iyo soko yarahiye kuw'Imana mwijoro iyo soko yahiye ikaba yitwa Kukabasazi uwo mucanwa wadutse hafi isaha 7:30 z'ubuca kuw'Imana wa 15 Nyakanga hononekaye ibintu vyinshi igice c'ibarizo isoko y'ibifungurwa ahadandarizwa ibikoresho vyo kubaka bitandukanye vyo gukora amazi n'ibindi vyose vyarahiye biratokombera bene ibibanza bari mu mwiheburo Odase n'umukenyezi wiwe bari bafise ikibanza carimwo ibikoresho vyo kubaka bakaba bavuga ko hatana kimwe barokoye vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo mu ntara ya Cibitoke kandi hariko haravugwa inyuruzwa ry'abanywanyi bane b'umugambwe umukuru w'umugambwe CDP mu ntara nshasha ya Bujumbura ndetse n'abandi banywanyi batatu b'uwo mugambwe ntibazwi irengero ryabo kuva kuw'Imana wa 15 Nyakanga uwo mugambwe wagiriza imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ko aribo banyuruje abo bantu bane imwe mu ndongozi zabo bagirizwa arabihakana mu gihe ivyo vyaba amawondi ku kazi arongoye umugambwe CDP mu ntara nshasha
ya Bujumbura, Elize Hamza umunywanyi w'uwo mugambwe hamwe n'uwundi munywanyi umwe bari mu bunywero bumwe ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Banyurujwe n'imbonerakure mu gihe bariko barivuna akanyota n'abandi bo mu kibano. Uko akaba ariko Ferdinand Nkurunziza umuvugizi wa CDP yabwiye SOS Media Burundi natwe dukesha iyo nkuru. Sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko muri komine Rugombo hari umupolisi yafatanywe itonga ariko yiba ibitoro kuri sitasiyo. Umupolisi mutoya wo kuri komisariya y'igipolisi ca komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi yarafashwe mpiri ariko yiba ibitoro kuri sitasiyo iri ku mugwa mukuru wa komine Rugombo n'abakozi bigendereza mu ijoro ryo kuwa 13 rishira uwa 14 Nyakanga. Abanyagihugu basaba ko haba ibihano kuri uwo mupolisi n'abo bafashanya. Uwurongoye igipolisi muri iyo ntara yemeza ayo makuru akamenyesha ko amatohoza y'ubutungane ari karaba. Ivyo vyabaye mu ijoro ry'uwa gatanu rishira uwa gatandatu. Umwe mu ndongozi y'igipolisi yitwa Decops yagunduwe afise amabido 20 y'igitoro co mu bwoko bwa essence yariko yuzuza kuri sitasiyo iri ku mugwa mukuru wa komine Rugombo. Kubw'amakuru twaronse aho nyene uwo mupolisi hamwe n'abajejwe iyo sitasiyo bafadikanije n'uwurongoye igipolisi muri komine bari bafise umugenzo wo kwama biba ibitoro. Ayo makuru nyene akaba avuga ko abo bapolisi bahora bama baja kuri iyo sitasiyo mu gihe cose hariko haratangwa igitoro bigira ngo baje gucungera umutekano mu gihe abanywesha baba batashe. Rimwe mu masoko mu bajejwe umutekano hatarashimye kwivuga izina akaba amenyesha ko abo bapolisi batwara amabido menshi yuzuye ibitoro bakaba baja kubigurisha ku isoko yo mu Kinywabi ku giciro c'umurengera. Uwo mupolisi yamaze guhagarikwa ubu akaba apfungiwe mu gasho k'igendereza. Abanyagihugu twavuganye bakaba bavuga ko hari igikorwa gicafuza igipolisi bagasaba ibihano vyisunze amategeko no guhagarika uwoba ahagarariye ivyo bikorwa na cane cane uwurongoye igipolisi muri komine Rugombo. Komiseri w'igipolisi muri iyo ntara akaba amenyesha ko nihagera nimba ubutungane buzoba bwipfuza kumviriza iyo ntwazangabo azokwishura. Nubwo biruko ariko ntaco yashimye kuvuga ku ihagarikwa ry'uwo mupolisi yafatanywe itonga. Nayo mu yandi makuru kandi nuko imbonerakure zikora amabi ntizihanwe. Kuwa 2 Nyakanga 2024 Vital Ndabemeye yarapfiriye ku bitaro vyitiriwe Umweranda Therese vy'Igitega biri hagati mu Burundi. Yari yinjijwe ibitaro inyuma yo gukubitwa cane aranakomeretswa n'imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD. Kubw'ababibonye abamukubise baracidegembya kandi baramenyekanye. Abanyagihugu baragiriza urwo rwaruka nyene gukubita cane uwunguruza abantu kw'ipikipiki mw'ijoro ry'uwa 9 Nyakanga. Ayo mabi uko ari abiri yose yabereye ku mutumba Rukoba muri komine n'intara ya Gitega. Kuwa 18 Myandagaro imbonerakure zarahagaritse Vital Ndabemeye w'imyaka 35 bamwagiriza ubusuma. Baramukubise gushika hwata ubwenge. Ivyo akaba ari ibivugwa n'ababibonye. Amaze kujanwa ku bitaro Sainte Therese vy'Igitega yaciye apfa kuwa 2 Nyakanga kubw'amasoko yacu ahatumura ko ikiziga ciwe kitarahambwa gushika n'ubu. Fagitire y'amafaranga yababa umuriyoni w'amafaranga y'amarundi ategerezwa kubanza kurihwa. Uko akaba ariko SOS Media Burundi yamenye. Uwa kabiri ni umudereva w'ipikipiki Serugo yakubiswe n'urwo rwaruka nyene rwa CNDD FDD. Imbonerakure zashitse kare mu gitondo kwa Silvestre Niyomukiza bamutegetse gusohoka baramuboha bamukubita bunyamaswa igira ibagwe.
hari ku wa 9 Nyakanga bamusize ari ikiruruma ntawe uzi nimba azoshobora gukira uko akaba ariko abo mu muryango wiwe bagaragaza umubabaro kuri ubwo bubisha bubiri ababikoze baracidegembya tumubajije umukuru w'umutumba Rukoba arahakana ibyagirizwa izo mbonerakure kuri Sylvestre Niyomukiza umukenyezi wiwe niwe yatabaje kuko yariko aramukubita nta yandi mahitamwo yari afise Vital Ndabemeye nawe yishwe n'indwara idakira uko akaba ariko Modeste Ngendakumana asigura abanyagihugu bo ku mutumba Rukoba basaba ariko ko abakoze ayo mabi bashengezwa imbere y'ubutungane ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe nawe utarafyonda kurafyonda ko hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza